ntukibe ko nakigusabye. Narushe urazi neza batakaze mfise nikimenya amenye uwo yarabaye n'umusazi akazi nagutumye barakarose Nani isoni urashobora kwiboma nk'uwiboma ku kibambazi mw'ijoro kuva hirya ntatoda ku kazi ngenda ndamurabi takatokuvuga ayo nayo ndabemere ko ikiro kiba ngaho no munsi Kibazo jana n'ishu. Wowe rero ushaka inzara hawe. Nimeshabaka alua haina magombo Gaundura gwe nico gituma bakuvuga umwanya wose turi ku kazi saa 4 fye Davidi wahe uja ni ndomboro ya soro uja ni Davidi gisuma ndashinagize nabi none reka ndagwakarore ubonye amabarabara abiri rimwe ry'ibinogo irindi ry'ikaburimbi woca mujyana yaho byibuhijesha imisi yose inyama imikino Ndabihagarara murona nzamura sikuri mugenzi hagarara nurenge ngaho uzogaruke ngaho none ngumumoyiki umumoyiki ndakubera umutwe Karina nyimba n'amaso basaba urayafise nyimba n'amazuru basaba ariko yo narinzi ngo nicece nyene ngo wakirofa yo ikirofa ni wewe genda n'imisambi ku mutwe none ko mbona nawe uri mwiza wowe uri muri bakobwa bihebuye Zambi kabari ndashaka umugiri. Tuamka David wanje. wewe wowe utaraja mu mahiganwa y'aba Miss Burundi canke Miss Kati None twese biharage ntitubiteka. ewe jendi vansilateye Ndangira umugabo. Oya. mana dusenga mana rugira vyose ungisumurozi winyene kukiriyo jewe none si wamwikiwe ndakubwira bashaka kunkorako imeze yonda yakukura Mbabari. ni wewe wishe David narakubujije vya David ka mu nzu yacu manzu ndi nibi byo kumuhura aha twagiye